twari twarijeje abene gihugu yuko hariho imihora ibiri twategeza kwa twashikanye muri no munsi hariho uva imatyazo umwe n'uwundi uva mu isare. Imihora ibiri twarahejeje kuyitegura kuyikapita amasoko hari hasigaye yuko duconnecta amatoyo dushaka amatoyo. Twarahuye n'ikibazo cyane cy'umuntu izine yatsindiye isoko y'ukuzana amatoyo. Baratubereje cyane aho twe turiyumvira ko n'isoko twohava turi reziliya uko bitwaza yuko ibikoresho byo gukora amatoyo bitaboneka neza kubera ngo intambara ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Buri ndio abantu bese by'amaentreprise menshi yitwaza akitwaza yuko ibikoresho bitaboneka ibitoro afite ibintu byinshi bitwaza gushikaho rero bakiwe cyane ayo matiyo bigenze neza ariko yashitse mu kwezi k'umunani ubura tugeze gushika mu ayo matiyo ntaraboneka. Uretse ko turagerageza duhiga yindi zine cyoshobora kuduhereza ayo matiyo kugira tunyaruse cyane turonke amazi duhereza abene gihugu na cyane abo ayo masoko yari yagenewe. Ayo masoko abiri yari yagenewe kuja mu makaritiye yo muri Noro za Kamenge cyane mirango ya mbere mirango ya kabiri aho bita ku mashugwi za Gatungu niho ayo masoko yagenewe. Ucumba tuti none abo bandi umuza iyo za Kanyosha twe twasigaye inyuma oya mwasigaye inyuma guko aya mazi turiko turatanga yose ari interconnect arafatana. Ni kuvuga duhaye ayo avuye mu misozi turagerageza kugira dushikane tuyahaye ajya mu makaritiye yo muri Nord. Ni kuvuga ayo twahora turungikayo ayo make twaturunka hari ndisura kuyarungikayo aca bandanya za hehe iyo muri side za Kanyosha. Ni kuvuga ko mwese muzoshikirwa no mugambi mugabo anahazoza ntituzoba dutoye inyishu Burundi cyo cyamazi.